abarundi barayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, barongera bati agafuni gakomeza ubumwe canke kabagara ubumwe n'akarenge. Iyi ni imigani iza yerekana yuko kuva kera ubumwe bwarondegwa, ndetse kugira ngo urondere uko ufashanya n'uyundi hoho bikaba ikindi ikintu, yuko kandi bitakagombye yuko uguma ngaha, ahubwo wewe ukeneye ikintu, ukeneye ubwo bumwe utera intambwe ya mbere canke ya kabiri igana kuwo wifuza yuko mugirana ubumwe, kugira ngo mubashe kunoza, hama mubashe gutera iyi ntambwe hagati yanyu muri babiri. Nivyo vyabaye uno munsi ku mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, aho yafashe iya mbere kuva yitoreza mu bukuru bw'igihugu, ndetse akanatsinda amatora, ndetse akanimikwa mu mabanga, aho yateye intambwe ya mbere aja mu gihugu ca Tanzania, aho yagiye kunoza ubumwe, ariko kandi kugira ngo igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Burundi binoze umubano, ariko kandi binashire imbere ivyo gufashanya, guhanahana ibidandazwa, ndetse bagiye hagati ya bino bihugu bibiri, igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu c'u Burundi. Nakubwira yuko yakiriwe na mugenzi wiwe mu gihugu ca Tanzania ariwe John Pombe Magufuli, akaba yamwakiriye mu ntara ya Kigoma, intara ihana urubibe n'igihugu c'u Burundi, aho yakiriwe ku kibuga c'umupira ca Lake Tanganyika. Intara ya Kigoma asanzwe ayimazemwo imisi ibiri John Pombe Magufuli, aho ariko agerageza kwiyamamaza kuri manda igira kabiri, narirya manda yiwe y'igice ca mbere isa niyarangiye. Umva rero akeneye kugira imyamamazo kugira ngo ashobore kuba atsinda, ayobore igihugu kandi abitumwe n'umugambwe wa CCM. John Pombe rero Magufuli ni umwe mu bantu twavuga yuko biyubashe kandi ariko aragerageza guteza imbere igihugu, ari navyo perezida w'igihugu cacu c'u Burundi nawe avuga ati nkeneye kwiga, naje kwiga kugira ngo mbashe gushika, kuko fata igihugu ca Tanzania nk'umuvyeyi, fata abanyatanzania nk'abavyeyi. Tanzania ni wazazi. Tanzania ni wazazi kwa sababu tangu zamani katika kupambania uhuru, Mheshimiwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa naenda bega kwa bega na Rwagasore wa Burundi. Yeye alimusaidia akamufikisha na UN, wakaenda pamoja. Wakati wa machafuko ya Burundi, Tanzania ilikubali kubeba msalaba wa Burundi. Walipokea Warundi wengi wakimbizi tangu zamani, na Tanzania walituonea huruma, wakakubali kwamba Warundi wale walikimbilia Tanzania zamani wakapata wenyeji. Tunawashukuru sana. Ndio sababu sisi tunaona Tanzania kama mzazi, sio kusema ni rafiki, ni ndugu, ni mzazi. Tunawashukuru sana. Na mimi Mheshimiwa Rais, ukiniona hapa mimi nakuona kama baba wangu. Ndio sababu nimekuja kusoma hapa, kusoma kwako ili nijue nitafanya nini. Ibi ni ibintu no twavuga yuko ari ibintu bikomakomeye cyane. Ati naje muri kino gihugu kugira ngo bashe kwiga, bashe kugira icyo nkuyeho. Ndakubwira yuko imbere yuko inyuma yo gushika muri kino gihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na John Pombe Magufuli bashoboye kugurura sentare nkuru ya kino gihugu mu gihugu ca Tanzania ndetse mu ntara ya Kigoma.
aribwo John Pombe Magufuli yatanze urupapuro rw'inzira rwiza kuganirwako, aho yamenyesheje yuko baza kuganira ku vyerekeye ubutunzi, baganire ku vyerekeye ukungene Burundi buzoshobora gushora mu gihugu ca Tanzania inzahabu, ariko kandi bazoshimikira ku bijanye n'intara ya Kigoma, aho ino ntara hazohora hacishwa ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Tanzania, Uburundi ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twumvirize ijambo rya John Pombe Magufuli yashikirije. Lakini leo tutakayokuja kuzungumza ni pamoja na kuimarisha huu uwekezaji na biashara kati ya nchi hizi mbili. Tunataka biashara iwe kubwa zaidi. Lakini katika swala la madini leo tutazungumzia kuhusu swala la kuruhusu nchi ya Burundi baadhi ya madini yake kama dhahabu na kadhalika yawe yanakuja yanauziwa hapa Kigoma, kwa sababu bahati nzuri sisi Tanzania tumeshafungua maduka ya madini. Badala ya wenzetu Burundi kuhangaikia kupeleka mahali pengine, leo tutakuja kuzungumza nao ili tuwaombe kama watakubaliana kadri tutakavyokuwa tunazungumza kwamba walitumie soko la madini la hapa Kigoma katika kufanya biashara. Lakini pia leo tutazungumza kuhusu uwezekano wa kujenga mtambo wa pamoja wa kuchenjua madini ya niko. Tanzania tuna niko Kabanga, lakini Burundi wana niko pia katika sehemu yao. Ndio maana tunataka leo tuzungumze, na mazungumzo yameshaanza, lakini tuyaweke kwenye spidi kubwa ili ikiwezekana tuweze kujenga mtambo huo mkubwa, tuanze kuchenjua madini ya niko kwa nchi zote mbili, tuuze, tupate fedha nyingi za kigeni na watu wetu wapate ajira. Lakini leo pia tutahusisha kwenye mazungumzo kuhusu ujenzi wa reli ya kutoka Uvinza, Msongati hadi Kitega. Tunataka watu wa Kigoma wakitaka kusafiri pia watumie majini, watumie reli, watumie ndege. Na kama mnavyofahamu, safari za ndege za ATCL zimeshaanza kutoka Dar es Salaam kuja Kigoma na kwenda Bujumbura. Tunataka kuitengeneza hub ya biashara hapa Kigoma. Haya ni amajambo twovuga akomeye cyane ndetse ngirakamaro hagati ya no bihugu bibiri, igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya leta yunze ubumwe ya Tanzania, ndetse cyane bijanye n'iterambere, aho perezida bayaze kuvyerekeye nkuko muheje kuvyumva ukungene bo kubaka ibarabara ry'indarayi, ndetse bakubaka na kampuni izoshobora guhingura ubutare bwa nikele, hanyuma bagashobora kubudandaza hirya no hino mu bihugu bitandukanye, gafasha kuzana amafaranga, ariko kandi bakayaga no kungene kino gihugu ca Tanzania iruja n'uruza rw'ibidanazo bashobora gukunda muri bino bihugu. No kubwira yuko President John Pombe Magufuli yanemeje yuko kubijanye n'urudandazwa rwa bino bihugu bibiri mu myaka kuva mu mwaka wa 2016 rwaduze ku rugero rukwiyeho. John Pombe Magufuli yemeje yuko runo rudandazwa rwavuye kuri miliyari 115 kuva mu mwaka wa 2016 gushika kuri miliyari 201 muri uno mwaka. Murumva yuko ari amafaranga atari make, vyerekana yuko hagati ya bino bihugu bibiri urudandazwa ruhanahanwa cyane, ndetse yanashimangiye yuko ibice 95 by'ibidandazwa vyinjira mu gihugu cy'u Burundi bica ku kivuko ca Tanzania kiri Dar es Salaam. Ati ibice 95 kwijana by'ibidandazwa bija i Bujumbura bica ku kivuko ca Dar es Salaam. Uyu munsi turayaga uko ibi bidandazwa vyoduzwa, ariko kandi
ikigo c'abanyamitahe kimaze kwiyandikishamwo ibigo 16 biva i Burundi biciye bizokwinjiza amafaranga ashika miliyoni 29 n'ibice 42 vy'amadolari ya Amerika, ndetse n'abagera ku majana 550 bazokorera muri bino bihugu vyacu. Dufise n'amakuru ko ikompanyi zirenga 10 ziva mu gihugu ca Tanzania zimaze kuba zigenda kwandikisha imitahe yazo mu gihugu c'u Burundi. Iki ni ikintu gikomakomeye gose mu bijanye n'ubutunzi, vyerekana yuko hagati ya bino bihugu bibiri, hagati ya Tanzania ndetse n'u Burundi, imigenderanire uko yokomeza kuba neza, ariko iterambere hagati ya bino bihugu rizoduzwa, na cane cane yuko yamaze kubamenyesha yuko ikivuko ca Kigoma kigiye kongerezwa, ndetse n'ikibuga c'indege ca Kigoma kigiye kuba kinini. Ya Kigoma nakubwira yuko ari intara iri mu burengero bwa Tanzania, akaba ariyo ntara kandi isa niyegereye u Burundi. Ni kuvuga yuko kuduza kino kigo kigwako indege, kino kibuga c'indege, ndetse akemeza yuko agiye kandi no gushira kugura imeri zibiri, imwe zoshobora kuduza gutwara imizigo hagati y'ibihugu n'ibindi, ndetse n'imwe ishobora gutwara abantu, bizotuma uruja n'uruza hagati ya bino bihugu rwiyongera, ndetse n'iterambere muri bino bihugu rigatera ryiyongera, ku buryo buri umuntu wese ashobora kuva mu gihugu c'u Burundi akaja mu gihugu ca Tanzania agakorera y'imitahe, hanyuma akagaruka mu Burundi amahoro. Ariko kandi n'ibijanye n'ino kintu yavuze c'uko hagiye kubakwa ibarabara ry'treni rizova Uvinza, Musongati, Gitega, naco ni ikintu gikomakomeye. Ariko kandi bagashimangira yuko bagiye no kubaka ikigo gihingura ubutare bwa nickel, dusanzwe tuzi ko Burundi bufise cane, bugashobora kandi kuzotuma igihugu gitera imbere. Kandi kantu tutokwiyibagiza nuko bashimangiye bavuga yuko Uburundi kuri ubu ari nyabagendwa, aho President Evariste Ndayishimiye yashimangiye yuko mu Burundi ubu ari amahoro, kandi amahoro asesuye. Ariko kandi bino bihugu bikaba bisangiye ibihe, twovuga yuko ibihe bidasa n'ibimeze neza, aho John Pombe Magufuli yemeje yuko kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatandatu babuze umuperezida, ariko kandi nabo kwigenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'indwi baza kubura umuperezida w'igihugu cabo. No kubwira yuko kandi ivyo baganiriye ari vyinshi muzogenda mubimenya kuri no rubuga rwacu nkuko nyene vyama. Ariko kandi President Ndayishimiye akaba yakengurutse yuko kino gihugu ca Tanzania kimaze kuba cakira impunzi, ariko kandi cemeye kubera ko ari umuvyeyi, ndetse ari igihugu kibanyi, nkuko bagifata nk'umuvyeyi, ati ni vyiza mwaratwakiriye impunzi, ndetse hari n'izo mwahaye ubwene gihugu kubera zamaze igihe kinini, ati ni vyiza, ati ariko turashimye tubongera dukenguruka, tunashimira Imana kuba abanyakigoma mubandanya mutatubaye kure, ahubwo bandanije mutuba hafi, aho yakengurutse cane, akengurukira abanyakigoma, akengurukira abanyatanzania bose. Umuntu ashobora kwibaza ati none bino bayaze vyo bizoshirwa mu ngiro? Bamwe bavuga ati wait and see, ati nukurindira mukarindira mugatenyenya mukaraba iyo vyerekeza. Ariko nuko gusa iyo hamaze kuba hari plan y'ikintu, ntakibuza yuko abantu badashobora gushika kure, kandi bigashobora gufata inzira nziza. Nukurindira rero, kuri ubu abarundi benshi twiteze ikintu kiboneka, na cyane cyane nkuko mwamaze kuvyumva, ibice 95 vy'ibidandazwa biza hano mu gihugu c'u Burundi bica ku kivuko co muri Tanzania. Kumbure hagiye kwiyongera akarusho kadasanzwe mu gihe bino bihugu bibiri ivyo bandanya bibana neza, bikabana mu mahoro. Ngayo bakunzi ba Ivyacu TV twabateguriye kuri no munsi, cyane hagati ya bino bihugu vyacu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania, aho no munsi President Evariste Ndayishimiye aribwo rwa mbere aje amabanga yashoboye kuba agendera kino gihugu
tukaba rero twari twaguteguriye ano makuru kugira ngo mubashe kumenya n'ivyahe vyavugiwemwo na cyane ko mwari mudukumbuye kuri no channel ya YouTube yacu. Reka ndabashimire rero, mugire aho muba mubahwe, mugire ibihe vyiza, namwe natwe turi kumwe nanje tuwagarutse kandi kuri runo rubuga rwacu 1212. Ibihe vyiza na gahwane mu ruranirwe mu mahoro.